haciye igihe kinini ndakurindiriye nicaye hamwe munsi ya ca giti c'urukundo ntegereje uwo nakunze umutima wanje wikundiye kugira ngo gume ndamwibuka naho yagiye asigaje nyine. Africa Live, Africa Prix ni Urakeneye Gisele nkaba ndi kumwe n'umutumire adasanzwe, umutumire aberewe cyane, murabona ko afise n'igitaha kugira muca mubona aho tuza kuba turi uno munsi. Akaba yitwa Nirema Shofan, azwi cyane muri live music, akaba asanzwe ari n'umuhinyanyuzi w'indirimbo. Karibu cyane Shofan. Murakoze cyane. Yego muraberewe. Murakoze. Murakoze cyane. Karibu mu kiganiro cyacu kandi Shofan n'umuntu ariko akora gute mu bijanye na live music canke mu bijanye no guhinyanyura imiziki? Sanzwe ndiko ndakora nyene ndikukivi nyene kuko nakazi deja. Ego. Kuba akazi rero umva umuntu atezwa kuvyuka mu gatondo agatonda akazi nuko abandi bose batonda akazi. So urumva rero nakazi kanje sanzwe ndabirimwo imisi yose ndiko ndakora nyene urumva hali. Yego, Shofan ushobora kutuganiriza ku bijanye na carrière canke mu rugendo rwawe rw'akazi kawe ka live music? Ego. Ok, bon, carrière yanje, d'abord, shimira Imana ko nayikuriyemo. Kuyikuramo ni kuvuga nayivukiyemo bwa mbere bwo ko navukiye muri famille. Wavutse usanga apana bihari. Ariko batubwira ngo umwana ngaravukana bahita gute? Ngo azo umwami. Ego avukana. Rero we nangira bavukanye gitaha. Turamenya kuzoe? Biba bigoye gusa dumwe navukiye muri famille ikunda umuziki, baririmba sanga bari mu chorale, papa ari muri chorale, mama bari muri chorale, ibintu nk'ibi, donc tukurira mu bintu nk'ibyo nyene byo by'imiziki, cy'umuziki, surtout mugamba muri gospel cyane. Hama tubikuriramo. Après nyene numva tumaze gukura usanga nyene urabona ati none je sinzi kubaka sinzi gusudira ibyo nize nta kazi kayo karaboneka. Bon ubwo man yadufasha rero ati tuje muri carrière like muri talent Imana yaduhaye. Ego yacha tura developer ariko bisaba nyene gukora. Hari ikintu abantu rero bakunda kuyenda ko fete ngo talent urumva ngo waravukanye talent urumva ngo guca wisanga nyene ngo waratembera yawe. Icyo si cyo fete talent ni kimwe gusa Imana iguha kugira ngo peut-être ni wagira umwete ugagikorera ko like ugakora kubera ikintu cyose ni travail. Naho tofise talent ugakora ama travail akwiye menshi ashoboka. No hari abantu benshi nyene je hari abantu benshi nko mora mbona par exemple nko hari umujama yarakuze ico gihe haraheze imyaka itari mike itari na nyinshi cyane wanashima ahubwo nta kintu cy'umuziki cyitwa umuziki yarafise muri we. Yamujama abona yibera mu bintu by'imipira sana mugabo je yarambye ati bro cyene kuri ntangwe kumva inyota y'umuziki wumfasha ibintu nk'ibyo. Mu myaka ibiri wageze muri France aravuza uwasikara muri musicien wa bien aba artiste bakomeye hari arabavugiriza. Donc ntibihagaze ngo ufise talent ahubwo gusa hakenewe gukora cyane inguvu nyinshi. So urumva rero je nakuze muri ivyo ndakora ndashiramo umwete mwinshi. Voilà après rero ndabifata nk'umwuga ndabifata sérieux nka profession voilà urebe rambeje muri kubeshaho nyene ni naye resultat umaze kubona avuga ati byukuri maze kuraba ahantu navuye naho ndiko ndaja hari ama resultat cyane no fatira ko kugira ngo ndabaha karorero naya. Okay, ama resultat arahari vraiment no kuri kandi ndabishima Imana.
D'abord naratwaye ndi ganya wa competition bita nanje ndaririmba. Ego. Edition ya mbere nije nayitwaye, nabaye wa mbere. Hama merci. Hama ntuzenye Primusic iherutse nabaye wa kabiri. Donc izo nizo Prix novuga ahanini. Baro n'izindi bon zo ma église ibintu nk'ivyo ego ndabasanga ndiko ndatsindira ngirane mugabo ico cyose ni cyo ngena waruvuze ni kubera uwo mwete zo nguvu byo gukora umuntu aba yashizemo cyane ego umaze kuronka iyo Primusic mu nyuma twarabonye indirimbo Misha'S iyo rero iyo sigira tugaruke ko uno munsi utubwira ingene yaje ingene wavyiyumviriye ego ariko imbere yaho nashaka kwaza kuducishirizako kugira ngo tubyumve neza twumve ko twaye Primusic nyene nabesh abantu usanga umuziki bawumva kubera wamaze guhera uno munsi duhakana c'est vrai OK. J'ai envie de te voir encore. Je pense à toi, mais tu viens pas comme mon cœur le souhaite. Tu m'as sorcelé. You make me drowning in your love for just 1 second. Oh my God, si c'est vrai que l'amour est un don du ciel. Touch your heart. Oh my God, si c'est vrai que l'amour est un don du ciel. Change Misha'S heart. Où es-tu ce soir? Tu te sens comment dans ton cœur? I wanna know qui a créé le cimetière de notre amour. Où es-tu ce soir? Tu te sens comment dans ton cœur? Does your heart wish to see me again? Indirimbo iraza kuntesha ibibazo byinshi ibibazo cabizi izanye ibibazo rero indirimbo y'ibibazo oya si ibibazo mugabo jewe ncangira ibibazo byinshi OK. Misha'S heart ni histoire d'abord ni histoire ya vrai ego mugabo atari yiwanje ni histoire y'umu grand frère en fait yaso mu grand frère tuvukana ari muri Kenya nawe akora imiziki muri Kenya so ni indirimbo yiwe hama iyi ndirimbo yayanditse c'était en 2010 ouais bien sûr en 2010 hama ico gihe rero mbaje nakuze mbona indi no ndayumva kumva bon umuntu muvukana bafisa gitari abafisa indirimbo nyinshi yarafisa indirimbo nyinshi yakunda kuririmba ziwe yanditse hama no iyi ndirimbo like ya ndirimbo nyene no haro n'izindi nyinshi mugabo iri mu ndirimbo yanditse hama ndazikunda ndayikunda ndavuga ati hama rero uyu mwaka nyene ndavuga ati ndayimusabe kwa petit noyihera ko muri ya mu ndirimbo zanje hama carayimpa hama ndayikora mugabo ni histoire ya vrai ibyo rero ni ibintu byamubayeko urukundo canke urashaka kuba wayimusabye wisunze umwana ari mwako kanya bivanye n'urukundo rwawe bon ivyo bintu naririmbye nta naho bihuriye n'ivy'iwanze canke no bon ni histoire gusa like novuga ati nusara ka histoire ka bien hama gusa bivanye n'ibi kuko mwana waje none histoire cyangwa inspiration yavuye bon aranyibutsa ibintu cyo gihe kera yandika ndirimbo zongata kombe ba mukobwa yari gutwara ashaka ko yitwa Misha'S oya nitwa Misha no nakazina nyene yacyashira kugira ngo gusa nyene ba nibisareshe gose none Shofan azobandanya aririmba nyene indirimbo z'urukundo gusa canke nkuko yatubwiye ko yaciye muri gospel tuzoturamona no muri gospel. Bon, en tout cas umuziki nta limite ugira hama même no kuri jewe sinabaza ko nshobora kwilimita mvuga ngo urumva ngo noguma muri ibo ya en tout cas aussi nisi turimwo dukeneye kuvuga ibintu byinshi hari ama message menshi dushaka gutanga atari urukundo gogo twatomboye dufite n'abantu benshi bari mu rukundo ga dufite abantu benshi batubwira ego mugabo quand même nyaza ko hariho byinshi byo kuvuga kuko kuri je kuririmba ni gutanga message kugira ngo abantu babwire icyo ushaka ete canke
lakini gutanga message tu ya Zakari uriko urakora indirimbo Misha'S Heart nta bibazo wahuye navyo canke ndiko ndayikora byarabaye kuko indirimbo ariko yarasohotse kera mugabo harabaye ibibazo muri production surtout kubera ahantu hambere natangiye kuyikorera hari muri studio yiwanje ivyuma bica birasha nese nani ma projet bien sûr bon yaragiye ahandi nagiye naciye subira gukorera hari muri studio y'umugenzi muri Kanyosha yego ndakorera mugabo naho nyene turagiranira utubazo après rero niho navuze ati ndavuga ati quand même sinoguma ndindiye ngo urumva ngo makango ngo ndonke ngo studio ngo mba ndi free no reka ndihe studio hama ngende nkore base cha bigenda uko none Shofan yari muri studio biramugora nko abandi baririmbyi basanzwe batare zobereye cyane mu bintu bya live canke mu bintu by'umuziki cyane biramugora cyo kimwe nabo canke we washitse muri studio ibintu bitera binyaruka ukasanzwe ari ibintu akorera mu misi yose d'abord je shitse muri studio kubera sinja muri studio takintu sengeye gukora nja muri studio ariko nipanze mva muhira donc mva muhira mvuga ati indirimbo iranditse deje indirimbo yarasanzwe yaranditswe n'abato ama melody cyabwo nja muri studio ndiko ndumva cyakintu kigusunika sana ugati alors hasigayike donc nja muri studio mvuga ati ifonkore donc maida yaje mvuga ati yogenda ujenshika muri studio fete ndimo ndayitangura iratangura uku igenda uku peut-être gusa après ntushobora kuziyandikira indirimbo zose uriyandikira ego indirimbo nyinshi ndiyandikira mugabo bien sûr uwo mu grand frère nababwiye n'umuntu tukorabora sana nawe bon turahana ma idée sana ego Shofan asanzwe ufite abandi bantu bakorana management canke abandi nyene ba muri ruhande sinzi pour le moment na management yari peut-être navuga ati ego ndafite abagenzi turi kumwe hafi cyane ndaho ndashobora kuvuga nk'uwitwa Toussaint All Saint ndashobora kuvuga witwa Fiston no mu director kwa dukorana nibo bantu fise turi kumwe hafi ego n'abandi muri famille abantu usanga tuvukana like tuganira ibintu nyene nk'ivyo by'umuziki Shofan ni ndoto yiwe nyamukuru mu muziki ahantu ashaka gushika ahantu ushaka gushika n'ahantu ni lakini nifuza kuyibona d'abord ahantu nishaka kuyibona n'ahantu nibona hama nkaba proud y'ubwanje hama ariko bien sûr n'igihugu canje kaba proud like yo kubona bagati no dafise mu artiste international wa bien mwiza ibintu nk'ivi ndashaka kuyibona nyene aho hantu kuko turi muri nk'utwo turaraba nko mu Burundi tashobora par exemple nk'abakinyi b'umupira w'amaguru turashobora ati hari abantu nyene tubona ati kandi umva iyo wumvise nk'umukinyi w'umupira mpuzamakungu w'umurundi urumva ko uri fiya ugati wa kizima dufise uri cyangwa no muri muziki cyangwa ati kizima dufise banaka n'abanake so je ndashaka kuba muri liste y'abantu nka batatu ba mbere bakomeye binashobotse ukaba wa mbere byose ati tena utobishaka ivyo ni lazima kandi lazima azogera umwanya ugeze birashika so ni ibintu nk'ivyo nyene yego tugarutse kandi n'ikihe kintu Shofan yobwira abantu bakunda umuziki canke abajeune bifuza gukora umuziki mu ngendo zabo ariko barakora n'abataratangura uburyo bwo kwitwara canke uko bokwifata umuziki ukeneye discipline aho d'abord ni ku bajeune umuziki ukeneye discipline nyinshi like urakeneye ko uba uri umuntu nyene ufise discipline kuganira neza n'abantu wowe nawe nyene ubwawe kumenya gupanga ibintu vyawe wewe nyene ubwawe kumenya amagahunda yawe nyene uyapanga neza ku mwanya ibintu nk'ivyo urakeneye travail urakeneye ufise umwanya wo gukora ama travail namba ari gitari gufata umwanya wo kuvuza gitari namba ari kuririmba gufata umwanya wo kuririmba kugira ama travail personnel hama ku bantu en general nibaza ko turakeneye cyane abantu bashamo uburyo mu muziki w'u Burundi surtout mu gwaruka rw'ubuntu ko hariho amatala menshi cyane sijewe siniko nanivuge ngo hari abantu benshi ugwaruka rwinshi rukora umuziki neza mugo nyene still kubera nyene abantu batarabyumva abantu barinvesta cyane mu burimyi mu bworozi mu biki c'est bon mugabo aussi n'umuziki bibuke ko ni ikintu ciza kandi yego gashobora gutanga resultat nziza
nakaye kandi kantu kari bwina aka kantu ndumva ntogenda ntakavuze nibaza ko gahari nikobura jaka ntogenda mvuze nuko abarundi cyane cyane twakunda ibintu by'iwacu yego ako nakantu ntogenda ntavuze ifogo dukunda ibintu by'iwacu dukunda aba artiste y'iwacu tubashigikire dukunda imiziki y'iwacu tuyivuze tuyumviriza ahantu henshi ashoka ego mbega aba artiste nta kintu bohindura bobo kubera ko mpora ndabibona kenshi aho usanga bakora bakavuga ngo bakunda izo hanze gusumba izindi nta kagorane kuba kari no mu artiste bo je nebaza ko umu artiste amaze kuvuga ngo ivyo hanze ko ari byo bitesa kurusha ivyiwa oya abafana kubafana nta kagorane kuba kari mu artiste bokosora kugira ngo abafana nabo ubwo buryoshye okay ku ba artiste cyo nogaruka ko naco nuko twige gukorana fait gukolaborana kubera yuko jewe namba nk'ubu Misha'S iri kuri ganivo nuko hariho aba artiste hariho bajya navuze hariho n'uwo mu grand frère hariho n'abandi donc twagize iyo collabo haboneka jewe urumva haboneka je n'ijana ririmbye nje nagaragaye muri video niki mugabo hariho abandi bantu baba bari inyuma nababwira ati mwumva gute iki navuye kwisohoka meme n'abantu dukorana ati nkababwira ati mwumva gute c'est bon mwumva two gisohora mwumva no harabamamaye de no hindura hagiriwe kugira donc usanga resultat rero bica bizana ikibanziza kurusha je ndi sûr à 100% sinivyo nibaza aba artiste benshi bo hanze bara ico kintu nico badusomba sino nta n'ibindi bintu byatari bihari ego ducishirize ko rera akanyu hari umuntu yigeze kumbwira ati nta kanyuma gahari ariko na kanyuma ngaha kuko tuba dufite twinshi okay haciye igihe kinini ndakurindiriye nicaye hamwe munsi ya cagiti cy'urukundo ntegereje uwo nakunze umutima wanje wikundiye kugira ngo gume ndamwibuka naho yagiye asiga jenyine asiga jenyine hamwe ukiri ngaha utuyoni twararirimba twararirimba urukundo mu bantu nkaca numva umutima uraremurutse ariko umaze kugenda naciye numva umutima wanje ucitsemo kubiri ariko umaze kugenda kakabino nakaririmbo sinabaye mbyumva narababaye ndimo ni abandi ari ni abandi kweko tadaye iwawe oya bo izindi ziwanje urumva muzozo sekera tuza mu rukundo roguma mu rukundo cyane muca mugenda mu rukundo tugushimire cyane Shofan murakoze cyane namwe murakoze namwe karibu kandi murakoze yego Africa Live Africa Plus mubadaye mudukurikirana muhezagirwe merci.